Reka tubaramutse bakunzi ba Inkerebutsi TV twizere ko muri amahoro mumeze neza natubwe turi amahoro. Ko mutaragira sabone cyangwa subscribe birabamusi ikiganiro uco fyonda aho handitse sabone wamaze kwakora uco nagakengera uco korako naho no hakoze uco ubona handitse tout canke all naho uco korako kugeza uko mushikirwa n'ibiganiro byacu byo hanyuma. Nkuko twarababwiye yuko ngaha ku Nkerebutsi TV tugiye kubashikiriza ibiganiro byerekeye ubworozi bw'inkwavu. Mbega wewe wobuze akamaro k'inkwavu? Wobuze akamaro ko korora inkwavu? Mbega inkwavu zimaze iki mu buzima bwa misi yose? Mbega inkwavu zofasha iki mu iterambere ry'igihugu? Rero mu ncamake nkuko nari nabibabwiye vuba cyane tugiye kubashikiriza ibiganiro bitandukanye byerekeye korora inkwavu, ariko uno munsi nje hanini kuya twanza tuganire akamaro ko korora inkwavu. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Ndayishimiye aheruka kutubwira ahimiriza Abarundi bose ko bokworora inkwavu. Ni kubera iki umuntu w'umunyecubahiro umukuru w'igihugu nkujya ashobora guhimiriza Abarundi ko bokworora inkwavu? Ku bwawe batwari kubera iki? Urashobora kwandika muri commentaire. Ariko gusa hari ico nokebura burya umukuru w'igihugu arinze avuga ikintu nuko babona akamaro gifitiye abene gihugu, kubera ko umukuru w'igihugu twovuga ko ari mu bantu ba mbere bakunda kugenda cyane bakajabuka imbibe z'igihugu kaja hirya no hino, kandi avuga n'abandi bantu benshi batandukanye bafise nico basanzwe bajejwe mu bihugu byabo. Hano novuga nk'aborozi, nk'abarimyi b'abahinga bakomakomeye. Umukuru w'igihugu yatembereye igihugu runaka arafise uburenganzira bwo gusaba mugenzi we mu bundi mukuru w'igihugu ico gihugu yagendeye akamutumirira aborozi, abarimyi, hanyuma bakaza bakaganira. Rero hajya kenshi iyo umukuru w'igihugu avuze yamara kora iki kintu ntukirengagize, tugikora gikore, urabona imbere impera n'imperuka, umwanya n'umwanya urabona akamaro k'ico kintu yavuze. Ndatanga akarorero, Nyenicubahiro nyakwigendera Pierre Nkurunziza umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi mu myaka iheze yarigeze guhimiriza abene gihugu ko botera amavoka. Mbere ntihenze nibuka ko wojya no ku mabarabara yigeze gutanga nk'itegeko ko ku mabarabara hose hoba amavoka, ibiti by'amavoka. Ariko bamwe babisizemo imvo za politike, abandi barabikora, abandi ntibabigira, ariko igitigiri nyamwinshi nticabikoze, nticigeze gitera amavoka. Ariko uyu munsi no munsi turi ku itariki 1 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2024, ivoka ry'uno munsi umuntu yateka irya giti Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi w'ico gihe Pierre Nkurunziza nyakwigendera wagerageje wese kugitera, uyu munsi ivoka twayigurisha inoti y'igihumbi, inoti y'800, abaye make ntikija munsi y'amafaranga 600. Urashobora kumbeshuza mu kwandika muri commentaire. Rero hagiye umukuru w'igihugu avuze ijambo, byari kuba byiza twebwe abene gihugu duciye tushira mu ngiro iryo jambo avuze, kuko we ababona kure, abamaze kugenda hirya no hino, abamaze kubona mbega isi iri kwitera ijahe, igihugu cacu kiko gitera kijahe. Ubu muri iki gihe murazi ko kwimbura ngo byimbuke cyane si benshi bikundiye. Nko mu bindi bihugu dushobora gusanga hariko hararima ibice 5%, ariko ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turima hafi ibice 95%. Twebwe turima 95 ibice 95%, mugabo ntituronka ibifungurwa. Ariko mu bindi bihugu biteye imbere barima ari ibice 5%, ariko usanga imfungurwa ni nyinshi cyane. None kubera iki mu Burundi? Aho iryo no kivuga hanini banje gutanga kamwe mu kamaro ko korora inkwavu. Inkwavu nkuko muriko murarubona aha, urukwavu bwa mbere na mbere ho rurakundana n'abantu. Urukwavu rurakunda abantu, si byiza ko mbere narushira n'ahantu kure cyane rutaguma rubona umuntu, ntago rutera ingwara ku muntu mara ko ndarufashe aha nta ngwara byokunda ngo ruhava runyanduza, oya.
kandi akamaro ka kabiri nako ndavuga, akamaro ka kabiri urukwavu rurarondoka n'ingoga, rurororoka n'ingoga. Mu mwaka umwe abahinga mu mwaka umwe bakubwira ko ushobora kubyara inshuro 6 mu mwaka umwe. Kuva buri mezi abiri urashobora kubyara mu gihe ufise ubuzima bumeze neza. None kandi iyo rubyaye rushobora kubyara kuva hagati y'inkwavu 4, ubwana 4 bw'inkwavu gushika ku bwana 12. Cawumva ibyaye 12 canke 8 inshuro 6. Murumva ko zirondoka n'ingoga canke zororoka n'ingoga. Mumbabariye kuri aya majambo ariko ndakoresha, menya kurondoka bikoresha ku bantu, kororoka nabo kabikoresha ku bikoko. Sindabizi neza, murashobora kunkebura ngaha muri commentaire. Ukaba utaragira sabone cyangwa subscribe biraba munsi y'ikiganiro, uco fyonda aho handitse sabone, wamaze kwakora uco bona agakengero ukorako, naho no hakoze uco ubona handitse tout canke all, naho uco ukorako kugeza uko mushikirwa n'ibiganiro byacu byo hanyuma. Akamaro kagira gatatu k'urukwavu, nkuko nako ndabivuga, urukwavu amaganga yago arimwo ico no kwita ifumbire kujya mugena mukagura fomi, mukagura izindi fumbire zitandukanye ahantu hatandukanye, nayo hajya asanzwe harimwo ifumbire. Hasigaye kumenya gusa mbega no yakoresha gute kugira ashobore kuza nk'ifumbire. Akamaro ka kane nako ndavuga ko aka gatatu ko ari ifumbire. Akamaro ka kane harimwo ico bita insecticide, ni kuvuga ijya miti mupompa ibitegwa byanyu kugira ubukoko ntibujye ibyo bitegwa. Rero mu maganga y'uru rukwavu harimwo iyo miti yo gupompa, babikunze kubyita mu gifaransa insecticide cyangwa pesticide. Rero muri ayo maganga bijyanyemo. Uranyumviza ushaka kunyumva ati wewe uri kurabesha wa mugabo, ariko ibyo ndakubwira ni ukuri. Abo n'abahinga babinonosoye kandi abamaze kugerageza mu mirima yabo nabone barabibonye. Akamaro ka gatanu, urukwavu ajya amahurungure yago. Sinzi ko noyita amahenehene amahenehene mugabo wogirana amahurungure y'impene nyene, ariko mugabo ngirageje kuvuga amahenehene nibaza ko benshi mushobora kuntahura. Amahurungure yako canke amahenehene yako ni meza cyane ku biterwa kuyafumbiza, kujya mukoresha intabire mukafata amase y'inka, amase y'impene, amase y'ingurube mukaja guteza ibiterwa. Nayo nyene yoyo rero uyaronse asumbya, afise ubushobozi, afise uburyohe bwo gukuza igiterwa gusumba ajya y'inka, ajya y'ingurube, ajya y'impene. Uko abahinga babivuga, uko kantu kaba gato niko amahurungure yako ashobora umwavu uvuye muri ayo mahurungure yako canke ifumbire ivuye muri ayo mahurungure yako ugira kanovera kadasanzwe. Rero ako karakamaro ka gatanu. Akamaro ka gatandatu, urukwavu inyama yago mu kuryoha. Aho ndaza abadventiste n'abandi bantu batajya inkwavu baca batangura kubunda bati wa mugabo ibyo bintu tamwe kuvuga nibiki. Inyama y'agakwavu mu kuryoha, abahinga bakubwira ko mu bikoko bitatu bya mbere biryosha inyama kandi inyama z'akanovera ko urukwavu rurimo. Bikoko bitatu bya mbere urukwavu rurimo. Sishimye kuvuga ko ari urwa mbere kubera nabo maze kubona ko ari abantu batanguye kundana. Rero akunda akamaro ka gatandatu. Akamaro kindi, uriye urukwavu, iyo nyama y'urukwavu nababwiye ko iryoshe cyane kandi bitera za ngwara zishobora kuva mu nyama bokwita mu gifaransa bavuga viande rouge, zijya nyama ziva mu nka, mu mpene, mu ngurube, mu ntama. Ariko iyi imeze nk'inkoko, urukwavu imeze nk'inkoko. Inyama yago ibyo kuvuga ngo uragwara amagute, ategwara ingwara itewe no kurya inyama, ku rukwavu bibaho. Ako karakamaro kindwi. Ubumaro rero bw'inkwavu ni bwinshi cyane, sinavuga na bumara, ariko reka mpereze kuri aka kamaro. Urukwavu
mu gihe wagize inkwavu nyinshi zirashobora gutuma itunga iwawe riba wararaye. Ni kuvuga novuga ko ari avantage économique. Avantage économique birashobora gutuma umuryango utunze inkwavu kubera ko zororoka n'ingoga, hama akamara abantu baza kumushorera aronka amafaranga ku mwanya ku mwanya, kandi amaze kuronka amafaranga ku mwanya murumva ko gutunga ari ubunyene. Hama mu gihe yaronse baza kugura ya maganga kuko afasha mu ndimo, nzobibabwira byose. Kino kiganiro ca mbere nkoze nzobibabwira byose ku buryo nihabaho abavyiyumvamwo bashobora kuzotangura gukoresha amaganga mu ndimo zabo. Ufise nka hegitari zibiri, hegitari imwe ukayirimisha amaganga y'inkwavu, iyindi hegitari ukayirimisha zirya fumbire mukura muri fomi n'ahandi hatandukanye, mukaja kuyirimisha, muzobona itandukaniro rihari ukoresheje amaganga y'inkwavu no gukoresha ifumbire ya fomi. Rero murashobora kwibaza muti ariko uyu mugabo ntariko araswaganya. Reka maze ndampanure mwebwe ugwaruka cane cane, ugwaruka n'abatama canke abatamakazi muriko muraja mu zabukuru. Reka maze ndababwire nti nyabuna tangura korora urukwavu. Ushake uba ufise amafaranga make, tangura korora urukwavu ufatiye ku buryo wewe ufise. Ugwaruka n'abatama n'abatamakazi, abapapa n'abamama mukiri ni yabaganye mukiye namwe mubishaka mutangura, ariko cane cane je ndiko mpanura cane cane gwaruka batama muriko mwigira mu zabukuru, batamakazi muriko mwigira mu zabukuru, muratangura ubu bworozi bw'inkwavu. Iminsi iri imbere buzobagira akamaro, ndabibabwiye. Ikindi gihe namwe ashaka kuzombwira. Aha nitwa Nyenicubahiro Jean Nestor, abenshi bazi ku izina rya Nestabi. Sanzwe narize hafise amadiplome atari make. Ndafise diplome des humanités générales, ndafise diplome d'état, ndafise diplome d'instituteur canke diplome y'ubwigisha, ndafise diplome ya kaminuza mu gisata c'ubutunzi, ico nokwita economie, ariko muri option yanguye kuvuga mu kirundi finance et comptabilité. Ndafise n'amasertifika atandukanye, naragize inyigisho umwaka wose z'uburimyi n'ubworozi, yandi majambo by'ubworozi by'uburimyi bike kuko ni formation nagize y'umwaka umwe. Hari ababigira imyaka 5 mbere bakaza guheraheza na master n'ibindi byinshi, bafise ubumenyi bwinshi cyane, ariko jewe ni duke kuko naturonse mu mwaka umwe, ariko n'utwo duke umuntu adukoresheje twashaka kumufasha imyaka imbere. Si ubwishime ko ndiko ndavuga amashuri mfise, oya, ahubwo riko shaka kwerekana mwebwe ndaza rugwa kwagwishwa hajije amakaminuza, rufise za master, rufise na za doctora, mugabo utabashobora kuronka akazi, mugabo barashobora kwiyungunganya nabone bakagira amaprojet canke imigambi na cane cyane mu bworozi bw'inkwavu. Reka ndabashimire cyane, ndabakengurukira. Vuba ikindi gice ca mbere ntanguye vuba nzobabwira igice ca kabiri, mu ca gatatu mpaka tubandanye ku buryo twese tuzoba aborozi b'inkwavu. Ni worora urukwavu, naje nkorora urukwavu, nuriya korora urukwavu, ujya korora urukwavu, turashobora kuzobona iterambere ry'igihugu cacu mu myaka mike. Mwibuke yambono igihugu cacu c'u Burundi mu mwaka wa 2040 igihugu cifashe bizokunda gute? Worora urukwavu, nawe worora urukwavu, naje ndagorore. Mu mwaka wa 2060 kiba igihugu giteye imbere, bizokunda twese twashira hamwe. Ni wagorora ntuzosaba kuja gufata andi mafaranga yangugiye kugura amafumbire atandukanye ahandi. Ifumbire zoba yifitiye, uzoca uja kurima. Umaze kuja kurima ukoresha ifumbire ya kanovera, ifumbire imeze neza. Umaze koresha ifumbire imeze neza, wewe nyene ivi wawe canke uja kugura amafaranga azimbutse. Ibiterwa rero bizoca bikura cane, vyere cane, himbuke, turonke umwimbu mwinshi kandi ushimishije. Hama ku isoko rimwe duhora tugenda kugura ubufu, duhora tugenda kugura ikiro c'umuceri ugasangana 4,405, usanga byamanutse biri ku 2,000 icatanu. Igihugu rero kibana gitera imbere kuko igihugu gifise indya kiratera imbere binyaruka, ariko igihugu kidafise indya namwe muravyumva biragorana, kuko udafungura kuvuga ngo urateye imbere biba bigoye. Rero
tubyijukire twese, hanyuma abatazorora bari mu badventiste mu bareforme murashobora namwe kuja kugura amaganga ku bazoroye, mukagura ayo maganga, mukagura ry'amahurungure, hama mukaja kurimisha, twese tuzogire umwimbu hirya no hino, hama igihugu cacu c'u Burundi kibona gitera kiduga kija imbere. Bye bye.